Bambeshe yuko ngo mu 2015 ngo jewe nari nakurikiye aba manifestant kugira ngo ndabahene ndabate mu rudubi hanyuma ncenza kubariga muri CNDD-FDD ko ari CNDD-FDD yantumye ico kintu cari kinyuma kicambaye gusa nabishiki byashikijwe n'umushinga nahe Pacifique ni nahazwe niyabishikije mu ganiro ciwe hanyuma kandi namusavye yuko nogira droit de réponse jewe ndi ouvert ibyabaye muri 2014 15 gushika 16 ndashobora tukabivugana sans fonfuya tukaraba abanyagihugu ni bazotora ati byagenze gute kuja kwakiza umuntu sans preuve yavuze ngo yagize amatohoza jewe 2013 kugira ngo habe vide institutionnel naravyanse kandi abihakana samavali yuko je banda bashaka kundasa abashaka kundasa mugabo abo muri droit de l'homme ntaco bavuze. Le 22 février, basha kundasa mu barabara. Le 17 mars, bantira grenade mu nzu, mugo ntaco bigeze bavuga. Pour vous dire que jewe sinigeze nja muri iyo migambi yo kuvuga ati tugire manifestation cyane tuje mu manifesta. Jamais et jamais, j'ai été toujours contre. Ikimenyamenya nuko le 25 buca bemeza ko Nkurunziza aba candidat le 25 avril. Jero 24 nari impunzi kuko nari nziko hari na video abantu benshi bamenye banabonye igihe muri ko muri yamamaza muvuga ko mu migambi mufise muzozana refectoire rusangi mu gisagara ca Bujumbura umuntu ahise ahita arafungura uno musi muri umushinga amateka mbega umugambi waciye uhagarara canke wari umugambi uzokogwa bivuye mu mafaranga ya leta ari wo kugira restaurant public birashoboka uno musi ndabaha karorero birateye agahinda aho umunyeshuri muri kaminuza ashobora kugwisari kubera inzara ntibishoboka yuko tugira restaurant universitaire iyo restaurant universitaire igashobora gufata abanyeshuri bose bakaja gufungura sur base ya carte kumwe kwa kera ku buryo amahera ahembwa adahembwa akaba arafungura umusa azohembwa akazuriha canke leta ikazuriha uno musi umushinga amateka nico cyumviro ntiwagitanze muri leta canke banse kugikorerako. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Canke mukeneye umufundi y'ibinuje iyo wakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Yes, reka tubaramutse bakunzi ba Marengo Media abakunda ibiganiro vyacu tubasabe mugire subscribe ndetse munabisangize n'abandi ni Sida Silva ariko murabona n'imbere za kamera zanyu turi kumwe n'umwubahwa n'umushinga amateka Gaston Sindimwo yahoze ayinicegera cy'umukuru w'igihugu kuva muri 2015 kugeza muri 2020 tugere kuganira ku bitari bike bijanye na politike y'ubuzima bw'igihugu cyambere ndabaramwinda nabaha ikaze kuri televiziyo yacu. Nari ndabaramukije ndabashimira ko mwaje ngaha nkaramutsa n'abanywanyi ba televiziyo yanyu n'abariko batwumbiza bose. Turifuje umwaka mushasha. Twese turifuza umwaka mushasha, umwaka w'amata n'ubuki, umwaka w'imigisha myinshi w'amahoro ava ku Mana. Turabashimiye. Abatari bake barakuzi ndetse hari na video abantu benshi bamenye banabonye igihe muri ko muri yamamaza muvuga ko mu migambi mufise muzozana refectoire rusangi mu gisagara ca Bujumbura umuntu ahise ahita arafungura uno musi muri umushinga amateka mbega umugambi waciye uhagarara canke wari umugambi uzokogwa bivuye mu mafaranga ya leta. Ubwa mbere umugambi nuko abarundi bamwe bawumvise nabi nkuko imigambi myinshi bayumvise nabi. Ubwa mbere jewe umugambi nyamukuru nari nashize imbere n'umugambi wo gukura ubwoba mu barundi. No mugambi wa mbere. Umugambi wa kabiri wari wo gutuma abarundi aho bari hose baronka ico batagira donc kutagira impuwe y'ikintu na kimwe cy'ubuzima ni ukuvuga kwiga kwivuza no burara ibyo bitatu umurundi abironse acaronka amahoro meza mbere niyo ntumbero umukuru w'igihugu aravuga yuko igihugu cifashe igihugu giteye imbere
igihugu nishobora kwifata udashobora kujya, igihugu nishobora kwifata ugifise abantu bayerera hajya mu ibarabara, igihugu nishobora kwifata ufise abantu badafise ingene bivuze batasha kwishura. Ico rero ni mu mugambi twashize imbere, twavuze yuko muri iyo ngendo nuko tugira ico bita restaurant public canke uko muyita birabasha, mugabo mu bisagara binini aho tubona abana bayerera baja gusega. Uno munsi nabonye abakecuru benshi bari mu gisagara ca Bujumbura bariko barasega, abakecuru bakomeye. Uno munsi rero twogira gute nuko baje kurondera ico rirenze, hajya basega bose bakeneye ico bafungura. Igihe rero leta yoshiraho umugambi yuko urondera abantu aho bafungura, nibaza yuko byogenda neza cyane. Iyo twatwiyumviriye so kuvuga ngo n'umugambi ko turamaze kwibona mu bindi bihugu birabaho kandi bagafungura, mbere n'abafonctionnaire bataronse ico bajya bakaja gufungura nabo nyene birashoboka. Umushinga amateka nico cyumviro ntiwagitanze muri leta canke banse kugikorera ko? Bo ni sinagitanze muri leta, ni icyumviro twashikirije kandi ni icyumviro umukuru w'igihugu yatubwiye yuko mu vyumviro by'abakandida bahiganye hariho bimwe azoza arashira mu ngiro, kandi bimwe arabishira mu ngiro. Mugabo nibaza yuko ico cyumviro ntihagire uza kukinsaba kuko nakibasavye yuko hamwe mu ntora nka mukuru w'igihugu ni mwantoye, hanyuma nico gituma rero atacu munsaba kuko ndabona benshi babukwizagiza mu mavideo. N'umugambi ushoboka ari umwe w'inka zibiri, ari wo kugira restaurant public, birashoboka. Uno munsi ndabaha akarorero, birateye agahinda aho umunyeshuri muri kaminuza ashobora kugwa isari kubera inzara. Ntibishoboka yuko tugira restaurant universitaire. Iyo restaurant universitaire igashobora gufata abanyeshuri bose bakaja gufungura sur base ya carte kumwe kwa kera, ku buryo amahera ahembwa adahembwa akaba arafungura, umunsi azohembwa akazuriha canke leta ikazuriha. Uno musi uri umushinga amateka, mbega umushinga amateka nta ruhara afise mu gukemura ivyo bibazo biba biri mu gihugu? Bo abashinga amateka nuko batubonera, ndamaze kuvyumva n'abantu benshi, ntaco bamaze ntaco bakora. No, umushinga amateka mu bisanzwe ajejwe gutora amategeko n'amabwirizwa. Cyo cyane niyo role yiwe ya mbere. Ica kabiri, umushinga amateka agenzura ibikorwa vya leta. Ica gatatu, umushinga amateka avugira abene gihugu ahashobora kubavugira. Ico gutora amategeko n'amabwirizwa turagikora. Mugabo uno munsi uko umushinga amateka atogwa bidahindutse nta kizohinduka. Umushinga amateka atogwa ku rutonde rw'umugambi XYZ. Amaze gutogwa nta burenganzira afise bwo kuvuga ivyiyumviro biri mu mutima wiwe, avuga ivy'umugambi wamutumye. Umunsi avuze ibitari ico kimwe n'umugambi wiwe bashobora bamukuye. Urumva rero umushinga amateka nta saganirizo, ntiyigenga. Nico gituma rero nivyo inama nshinga amateka ngaho, kandi noneho uno munsi inama nshinga amateka yiganjwemo umugambwe umwe. Kuvuga amategeko yose ararengana, muyanka muyemera ararengana kuko baraba igitigiri. Nico gituma rero bosubiza kugira n'amashinga amateka ibe neza, bosubira ibitigiri vyahora bitusabwa yuko inama nshinga amateka itegeko ryemerwa vyosubizwaho kugira ngo inama koko ibe inama itanga ivyumviro bitandukanye byubaka igihugu. Cyo genzura ibikorwa vya leta jewe bo nukuza bakashikiriza bakadushikiriza uko bimeze, naco tubihindurako. Leta rero ica yiganza gusumba izo nzego zose ziriho, ari mu butungane, ari mu nama nshinga amateka. Leta ifise uruhara runini kuko muri guverinoma bavuze ati ministre wa justice gira iki n'iki, bwira procureur canke naka. Kenshi gica kigenda uko nyene. Ni ukuvuga hariho des décisions politiques aho muri assemblée ari mu bucamanza ari igikorwa ca leta nyamukuru ishobora kwitegeka. None ivyo vyumvira murabishikiriza, mbega yo batariko barabikorerako ko mudaheza mu demission muvuga ati twimigambi turiko turasaba ko yokorerwa ko ntirikirakorerwa ko reka dukinjure, canke muvuga ati reka tube turahembwa? Ukinjura uje hehe? Uve muri ayo mabanga kubera ko ubone imigambi itariko irashirwamo. Utariho fumo uriho ugafuma usemerera uri ndani. Kandi turabikora. Mugabo bikaba byavuzwe. Uno munsi muri nama nshinga amateka umugambwe benshi bakumenyemo umugambwe badasigana iprona baragukuyemo. Uno munsi ibwizwa shingiro mbega rivuga iki uriyo nkande?
bo ni rusobage runininya kuko n'abankuyemo bifuza yuko mva muri amashinga amateka mugabo amategeko aremereye nk'amabuye ya mategeko basanze yugaye ku buryo mbere nakubwiye twaraburanye urubanza baja mu mwiherero rwagiye mu mwiherero itariki 26 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka uheze ni ukuvuga sentare yari ifise ikiringo c'amezi 2 kugira ngo ibe yashikirije urubanza gushika uno munsi urubanza ntirurashikirizwa ku mpamvu dusanzwe tuzi ni ukuvuga yuko urubanza baca barupolitiza mu bisanzwe sentare yarahejeje guca imanza mugabo hashikirize ko rishikirijwe mu gihe rero twe twabonye yuko habaye igitutu cyo kugira ngo sentare ntishikirize urubanza twe tuba turabanye politike tuba tuzi iyo bija biva mu gihe tuzi iyo bija biva rero tuca turekera sentare ubwo bubasha bwo kutarusoma ikazorusoma izoshakira tukaba turiyungunganya ukundi kundi nicyo gituma rero twafashe umugambi wo kuja mu wundi mugambi kuko twari twasavye abadasigana ko twoza gusahiriza kugira ngo tugire urunani tubake umugambi wacu hanyuma rero barakoranije n'abandi basanga yuko bagiye kurondera Sinimo Gaston ataco yo bamarira nicyo gituma rero twaronse abandi badusaba yuko twoja hamwe ke tubafasha muri heyo no munsi muri tugiye kubafasha muri uwo mugambi turi umugambwe witwa Conseil des Patriotes CDP uno munsi vyohera muri prona bakavuga ati koko turavye ico yafashije mu mugambwe Gaston Sindimwo nagaruke imiryango iruguriye wosubirayo jewe sindi kumwe n'abandi navuze yuko nkinjuye c'est pour de bon inaco gituma nagiye jegene abo twari dusangira urubanza bazoguma baburanira urubanza muri iprona jewe ivya iprona singirimo wavuze ati hari byinshi bitariko baragenda neza mu gihugu wabivuze ati n'umukuru w'ikarakora anasahiriza kugira ngo twubake Burundi no munsi dufite n'imbono kazoza y'u Burundi bwifashe muri 2040 uteye imbere muri 2060 uravye abene gihugu sinzi ko muramuca ku mabisi mukabona ibintu byarazimvye muga hari umuntu yibaza mwebwe nk'abashinga amateka namwe muragira ivyo bibazo murabura igitoro bo cyane abashinga amateka barabura igitoro nk'abandi bose nk'abandi barundi bose twaragize amahirwe mukagitondera mukarara zya imodoka twaragize amahirwe nyene iteka umukuru n'abashinga amateka aratwubakira station nk'uko yatwubakiye sare inama y'amakoraniro turayimushimiye cyane kandi bizomwitirira ahazo bari hose mugabo nk'uno munsi essence ntayiriho amazuti iraboneka mugabo uno munsi hari agahengwe bisumba ejo haheze imyaka y'amavuko ku imyaka 60 nimba ntibeshe sinzi haburamo umwaka umwe umaze imyaka ingahe nayo muri politike kuva yitanguye muri 60 fata ukuremo hasi n'imiti buri 10 niyo muntu niyo myaka yo gukuramo kuva ku myaka 11 cyane muri politike wabitanguye gute ni umuryango nturerekane cyane oya natanguye mu badiridiri ni ukuvuga abapionnier yari tuta ry'umugambo adasikana iprona ni ukuvuga rero ubuzima bwanje bwose ni politike hari uwavuze ati none gutagira politike uzoshikora iki ntacyo nshaka none ntihageze ko mpasiona uno munsi mfise umuryango ungana gute mfise abana 4 n'umukenyezi twaravanye umukenyezi narayibonye ntavyo ngarukako ubu ngaha ndigenga nta mugambi wo gusubira kwiyubakaho oya wo gusubira kuzana uwundi oya ivyo ntibivuga birizana mu bana ufise 4 hari umwana ubona woraga politike nawe ukaraba waci ukavuga ati namwe none wowe kuraga aparko bayikunda nawe urabona ko wibakundisha barayikunda wibakundisha kuko ntawe ubiteramo cyane gose uramureka je ntawe abinteyemo byarizanye ndakura muri politike jewe kugira ngo nkure muri politike nuko nabonye ivyiza muri politike vyinshi nkiri umwana mutoyi nari ndongo y'ugwaruka rw'abapionnier ngira amahirwe muri 6e kubera abapionnier nyene mugabo nsikana iprona nja mu Burusiya urumva ico kintu cyonyene kirakwiye kugira ucubaniriza muri politike
kandi mpejeje amashuri naciye nkora mugabo nasika na diplome. Hajya bivanye n'uburyo umuntu yitwara mu buto birashobora kuzibira icazoba tuvuga ngo uno munsi curi ko ari ikintu wakoze shagize uruhara gituma gasino uno munsi curi ari curi. Nibaza yuko ubuja gushobora tagata. Kandi ico uri kiragenda kirakura muri wewe. Nibaza yuko ingabirana Imana iba yaguhaye iragenda irazerekana buhoro gushika hizigaragaza ku mugaragaro aho bose babona. Nibaza yuko rero umwese afite destin, iyo destin rero nuko umuntu yitwara neza cyane cyane kubunya umunyamahoro cyane ni byiza cyane kutagira ingorane n'umuntu. Kutifuza gutata n'umuntu. Kuba umunyepolitike bigeranye no kuba hari abari kuba umustar abantu benshi ugasanga bakakumenya n'umuzigo canke hari kibazo bitera kuba abantu benshi baba bakuze. Oya kuba bakuzi ni byiza umustar agira amakosa n'umustar atagira amakosa. Umunyepolitike rero canke nuko akora ivyiza akamenyekana ku vyiza ariko arakora. Mugabo rero umunyepolitike ntihabura bakubeshera. Je maze imisi bambeshera kwere. Bakubeshera ngo iki? Kugira ngo tunakureho n'ivyo biwa bamaze bisabesha ngo. Bambeshye yuko ngo mu 2015 ngo je nari nakurikiye aba manifestant kugira ngo ndabahene ndabate mu rudubi hanyuma ncenza kubarega muri CNDD-FDD. Ko ari CNDD-FDD yantumye. Ico kintu cari kinyuma kicambaye gusa. Nabishiki byashikijwe n'umushinga ndahe Pacifique ni nahazwe nibabishikije mu ganiro ciwe. Hanyuma kandi namusavye yuko nogira droit de réponse nivyakunze. Nasavye abagize ikiganiro ko nya droit de réponse nivyakunze. Ngize ubaye umunyeshamakuru wa kabiri ngize amahirwe yo kugira droit de réponse ahazoshaka tuzobiganira kandi nkavuga nti jewe ndi ouvert. Ivyabaye muri 2014 15 gushika 16 ndashobora tukabivugana sans fonfuya tukaraba abanyagihugu ni bazotora ati byagenze gute. Kuja kwakiza umuntu sans preuve yavuze ngo yagize amatohoza. Jewe nabaye icegera cy'umukuru w'igihugu, icegera cy'umuyobozi mukuru, chef de cabinet adjoint du premier vice-président de la République depuis 2010. Ba secrétaire général du parti en 2012. Kuvuga jewe nta na rimwe nigeze nja muri ivyo soit 2014 2013 kugira ngo habe vide institutionnel naravyanse kandi abihakana samavari yuko je banda bashaka kundasa abashaka kundasa mugabo abo muri droit de l'homme naco bavuze. Le 22 février bashaka kundasa muri barabara. Le 17 mars bantira grenade mu nzu mugabo naco bigeze bavuga. Pour vous dire que jewe sinigeze nja muri iyo migambi yo kuvuga ati tugire manifestation cyane tuje mu manifesta. Jamais et jamais j'ai été toujours contre. Ikimenyamenya nuko le 25 buca bemeza ko Nkurunziza aba candidat le 25 avril. Je le 24 nari impunzi kuko nari nzi ko le 26 aba manifestation kandi manifestation igera ndi munyakabiga hari ku ibindi bintu. Kuco ganiro yakoze ku matohoza yakoze hari ikintu ubona barafatiye ukavuga ati kugira mvuga ibi mfatiye kwibi. Nta kintu na kimwe nabonye yavuze gutyo muri rusange ngo ari naco gituma umugambo CNDD-FDD wangize ikigaca cy'umukuru w'igihugu. Sivyo? Ibintu byafatiye. Sivyo? Tubashimire kanya mwaduhaye. Murakoze cyane gose.